kigira kiti tugwize umwimbu tuzirikana ihangiro ry'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 watangujwe ni defile ndende yakozwe n'abakozi hamwe n'abakoresha mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu baba abakozi ba leta abikorera utwabo amashirahamwe atandukanye n'abandi. Celestin Savyimana aserukira urunani mpuzamasendica yasabye umukuru w'igihugu ko hoba ibiganiro birimo imigwi minini ivyo bikaba vyotuma haba intango y'inyishu ku kibazo c'ubuzima buzimvye nibura ry'igitoro. Mwijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije abaraho yashimiye ikigo Paeje ku bikorwa kiriko kirakora vyo guteza imbere imigambi y'ugwaruka agatera kamo abandi bayobozi kurabira akarorero keza kuri Paeje. Nagira mpamagare abantu bane baba coordinateur ba Paeje baza simvuga tutari kumwe kuko ubu nukuvugisha ivyabona nukuvugisha ivyabona kabisa uko ari bane baza umugambi Paeje ugitangura twese twari mu kajembegete nta wabona iyaja niyava turumvikana n'ugwaruka icokogwa hanyuma dushinga uwo mugambi andiko ndabivuga iyo ubushikiranganje bwose bukoresha abene gihugu mu gisata cabo nkuko abakoresheje ugwaruka mu gisata cabo nta murundi n'umwe abadatunze umuriyoni ku mufuko kuko ugwaruka rwadushingiye intahe baratubwira hariho washinze ntavuga ati je mu 2020 sinarinzi no umuriyoni ingene witwa n'ingene bawukako ati none ubu mparura miliyoni amajana mu myaka itarengine uravye umutahe bakoresheje muri Paeje ukaraba umutahe ubushikiranganje bufise ubwo ari bwo bwose bo ukoresha ni mwiyumvira iyo woshika aho mu myaka ine ubu twataguye kubona ugwaruka rw'abamiliyarderi adatinya kuvuga ati jewe umuriyaridi ubu ntukifata twebwe abatama dufise imyaka irenga 55 ndababwire dutegere ibihe tugezemwo ni mwiyumvira umuntu kuja kuri stade akavuga ati jewe uno musi umuriyaridi je ntiwomfunga notsitara ku bintu bingana n'umuriyaridi je sinopfungwa ncandiha mwiyumvire kubera abande ngaba aba rero nibo bakoresha rero bukuri mubaha amashi aba tukibagena twarahanye intumbero turahana amahani tugira umuhigo bahereye kubanza kwigisha ugwaruka ingene bitunganiriza umugambi wunguka bigishije ugwaruka ibihumbi 44,929 twobaza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumaze kwigisha abarimyi bangahe bumaze kwigisha abarimyi bangahe muga murumva mu myaka ni 3 mu bisazo 3 bigishije ugwaruka ibihumbi 44,929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi yago baca barakora imigambi none ubu barateye imbere bashoboye gufasha imigambi 3,899 barayirosa uburyo iyo migambi yose ubugeze ku ntambwe ishimishije yaramaze gutera imbere ubwo gwaruka gwagize imigambi ubu nagwo gwaceruha akazi urundi gwaruka ku buryo uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'ugwaruka barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi ibihumbi 16,846 abantu bari bashomere mwumve muri imyaka ine gusa mwumva mu myaka 10 bizaba bimeze gute akariho karavugwa umuntu wese abonekera ku camwa yama turiho turihweza rero ibikorwa vyakozwe n'umugambi Paeje nta muntu yohigimanga turiko turashimira izi ndongozi za Paeje uyu mubona uyu muhizi yitwa Dr Desire Manirakiza c'est la fierté du Burundi rero uwo tuvuga tuti afise impamya bushobozi ntafise ingaragaza bumenyi arashoboye arazi kwiha igikorwa impamya bushobozi n'ingaragaza bumenyi ntibisa urashobora kuba uri dogiteri ufise ingaragaza bumenyi gusa utagira impamya bushobozi ingaragaza bumenyi kwaheri
ni igipapuro gisa. None baguhaye diplome y'umudokiteri mu mutwe atakiriyo si igipapuro gusa. Nuno musi genda ufate diplome yawe uyite mw'ibarabara urabe ko bataza kurondera bati wataye diplome muguti no turabe kuyibona. Diplome ntibashobora kuyiba kuko ntakimaze, uwo mutwe niwo ukimaze. Batwaye diplome ntibatwaye umutwe wawe, mugabandi bagenda berekana diplome bijya bavyerekana ko umutwe atakiriyo. Genda uyite mw'ibarabara urabe ko batakurondera, mugabo genda uti noti mw'ibarabara urabe. Uwa kabiri ni umupfasoni yitwa Sayimana Clarisse, niwe ajejwe ibigega uwo mugambi wa payeje. Baraje abantu b'abahinga bazi babunonosoye mu gukurikirana ikoreshwa ry'amahera, baradushingiye intahe baratubwira bati n'akanenge ko bakarimwo sakanenge kakandi ko kuvuga n'akantu usanga umuntu yiheze kujya wihenda virigire. Umunyabigega yarakoze. Nimwe yumvire umuntu yashoboye gutunganya ikigega ca payeje kirimwo amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ntibigera bavuga bati yaratwaye n'ifaranga rimwe. Mugabo ntihabuze abo biyita abakozi ba leta atakindi babona atari ukugavura gusa, nza kurya kwangahe. Uwa gatatu uyu mugabo mubona w'umuhizi nawe yitwa Dr. Hassan Kibeya. Iyo misozi arayirimagura ariko agenda kuraba ugo gwaruka yuko riko rakora imigambi neza, akarufasha akagwereka neza ingene bahinyanyura imigambi hanyuma bakunguka. Esho twari dufise indongozi nkizi nk'ijana mu myaka itarenga 5 i Burundi bwo bwamaze kuba igihugu cyateye imbere. Uwa kane no umupfasoni niyo ngabo Arida, niwe ajejwe inyigisho. Rero babandi twavuga bigisha niwe ajejwe kwigisha, akabigisha kugira bagira ubushobozi kandi baramenye. Ugwaruka rukubwira ruti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa. Nico gituma umugambi twaciye tugira ko ari umugambi w'umugani udahera. None rero uko bose bari umwe twamutegurira agashiruka buteka miliyoni 5 nabo bagende. Abo rero nibavati kwikura kuya kwikura kuya. Ikindi mvuye ngaha ndabemereye iye gukora mfume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi umwe wese. Kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye gutyo niho muca munayibungabunga neza muzi ko ari gwanya. Emwe mfuma nterereza sinzobura banterera kamyonete double cabine 4. Aha namwe nababwiye ko ari ukwigisha bari nyuma yanyu ko namwe muzozeheka musigira ugwaruka. Tubamenyeshe ko umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi wahimbajwe no mu zindi ntara.